Bakunzi namwe banywanyi b'ibiganiro vy'ishirahamwe Focode mwaramutse abandi mwiriwe. Kaze muri kino kiganiro cyo kuri uyu wa 26 Gitugutu aho tuza kugaruka kwitituka ry'imigenderanire iri hagati y'ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini. Abari bafise ibizigizigi ko imbibe zugawe hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda zishobora kugururwa vuba baraye bakuwe ku nzira. Ibiganiro hagati y'abategetsi mu Burundi no mu Rwanda vyarahagaze. Imwe mu mvo yatanzwe n'umushikiranganje w'imigenderanire mu gihugu cy'u Rwanda ijanye n'intambara iri mu gihugu ca Congo. Intambara ihuza umuhari AFC M23 na leta iharanira demokrasi ya Congo. Nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru Igihe, Olivier Nduhungirehe yasiguye mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Ukweli Times ko Uburundi aribwo ntambamyi yishigwa mu ngiro y'ihagarikwa ry'intambara mu gihugu ca Congo. Amasezerano yaterewe kw'igikumu hagati ya AFC M23 na leta ya Congo i Doha ni Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uburundi butungwa agatoki ko bwarungitse abasirikare barenga 10,000 muri Congo no gucumbikira ibigwanisho igihugu ca Congo. Mbe none izuguruzuguru hagati y'abategetsi mu karere k'ibiyaga binini izohezwa n'iki? Nakahe gahombo ku banyagihugu nizahe kandi nkurikizi hamwe ibi vyo kwagirizanya ivyo guhungabanya umutekano vyobandanya? Ngibi bimwe mu byo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cy'uno musi. Kuri mikro Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana. Alice ari nawe agiye kubabwira abatumire dufise n'indinganizo ya kino kiganiro. Urakoze Gilbert, nawe ndaguhaye mwiriwe nakaze kandi muri kino kiganiro. Uno musi tuza kuba dufise abatumire babiri aribo baza kudufasha guca iryo nino ico kibazo uhejeje gushikiriza imbere yuko abandi bariko badukurikirana bashobora gutera canke bakabaza ibibazo. Abatumire dufise rero uno musi ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze, nanje ndabaramukije kandi ndaramukije abariko barakurikira ikiganiro, mugenzi wanje tuzakugisangira be n'abazocumviriza bose. Murakoze. Umutumire agira kabiri ni Dieudonné Bashirayishize aserukira ishirahamwe Kavib ku mugabane wa Buraya. Ndabona umenga ntaraduga Gilbert, ngira ngo mukanya araza kuduga kugira ngo dushobore kumuha ikaze muri kino kiganiro byadufatanye na kino kiganiro. Kino kiganiro rero nkuko bisanzwe bigenda kiza kuba gifise ibice bitatu. Igice ca mbere kiza kumara isaha imwe gusa, tuza guha ijambo abatumire bacu babiri kugira ngo bace irya nino kino kibazo mugenzana Gilbert yaje kubashikiriza. Mu gice ca kabiri ico niho nyene naco nyene kiza kumara isaha, tuza guha ijambo abariko baradukurikira kugira ngo ababishoboye baterere, abavyifuza babaze ibibazo abatumire bacu. Igice ca gatatu tuza kugaruka ku batumire kugira ngo turabire hamwe icokogwa, uwo gikora n'uburyo cokogwamwo. Tubibutse ko kino kiganiro muriko muragikurikirana ikibiriraho ku muhora ngurukana bumenyi X wa Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ariko adufasha mu buhinga bw'ivyuma. Ikiganiro kikaba kiza kuba gihagarariwe na mugenzi wacu Gorodiano Niyungeko. Gilbert, ngira ngo kwinjira mu kiganiro nyezina naho mbona umenga Maître Bashirayishize ntaraduga. Ego Alice, murakoze. Dushimire kandi n'abamaze gushika ku murongo abariko baratwumviriza mwese. Reka akabazo ka mbere tugatumbereze kwa Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique, ico kimwe n'abarundi isinzi mwarasomye canke mwarumvise ivyanditswe n'ibinyamakuru mu Rwanda. Iki kiganiro umushikiranganje w'imigenderanire mu Rwanda yagiranye n'ikinyamakuru Ukweli Times, imbere bisubirwamwo n'ikinyamakuru Igihe. Mbega mwebwe mwari mwiteze iki? Ibi vyashikirijwe mwavyakiriye gute? Harayandi makuru muba mufise kumbure ibinyamakuru bitaronse yoba yinyegeje inyuma y'izi ngingo twumvise? Ego murakoze kandi icambere novuga nuko jewe ntatangaye, cane cane nk'umuntu wese yoba yari yarakurikiye ikiganiro Focode
k'umunani uyu mwaka nyene, aho twariko turavuga ku ngaruka amasezerano yabaye hagati ya leta y'u Washington muri yariko aravugwa hagati ya leta ya Congo n'umuhari M23. Twariko turavuga ingaruka ayo masezerano ashobora kugira ku Burundi. Ikiganiro kumbure no kwibutsa bikuru bikuru twari twageze ko twahereje ko, kuko cuno munsi kigiye kuba urukurikirane rw'ico kiganiro, ariho abantu baca bumvira ko ibishitse bidatangaje, kuko bisa nuko twari twamaze kubivuga ico gihe ko ari byo bigiye kuba. Nibutse ko kimwe mu bibazo twari dufise ico gihe twagira tuti ko aya masezerano yose ahagaze cyane nko ku kibazo c'umuhari FDLR. Muribuka ko muri ayo masezerano y'i Washington nk'u Rwanda ruhagaze cyane ku kibazo c'uwo muhari uri muri Congo, wagirizwa kuri mu bakoze ihonyabwoko mu Rwanda, ihonyabwoko ry'abatutsi mu 1994. Hanyuma uwo muhari ukaba uvuga ko utegerezwa gusenyura intwaro iri mu gihugu c'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ikagira iti ntibishoboka ko twogira amahoro n'igihugu ca Congo, uwo muhari nawo ukiri ngaho iruhande yacu wahize kuza kuduhungabanya, umuhari ufatanije n'igisirikare ca Congo, umuhari ukaba kandi ufatanije n'igisirikare c'u Burundi, naho Burundi udasanga buriko buravugwa muri ayo masezerano. Amasezerano yakemeza ati bazokora ibishoboka byose uwo muhari ukugwe muri Congo. Ikibazo kica kiza ni uwo muhari none uvuye muri Congo uzoca ujahe, mu gihe hariho ikindi gihugu kiboneka aho gishikiye uwo muhari kandi bariko basangira urwo rugamba rwo muri Congo. Twebwe amakenga twari dufise ico gihe twagira tuti nimba koko aya masezerano agiye kuja mu ngiro, hariho amakenga menshi cyane ko uyu muhari ushobora kuca uza gukorera mu Burundi. Muri ico gihe twabona ko ata muti woba ubonetse, ikibazo coba kivuye hamwe kikaca cimukira mu kindi gihugu, aho ni mu gihe vyoba binashobotse ko bikorwa gutyo. Ico cari kimwe mu byo twavuze ico gihe. Ikindi twavuze muri ico kiganiro, twaribaza tuti mbega abategetsi b'u Burundi buno munsi barafise inyungu mu mahoro yoba mu gihugu ca Congo. Aho twafatira ku bintu bikuru bikuru bimwe bimwe twagira tuti bifatiye ku nyungu Uburundi bwerekana ko buboneka ko bufise, naho bwa butabivuga, buboneka ko bufise muri iyo ntambara muri kino gihe. Inyungu ya mbere twaribukije ko ari inyungu y'amafaranga. Uyu munsi biboneka ko ubutegetsi bw'u Burundi budandaza abasirikare mu gihugu ca Congo. Turamaze kubikora ko ibiganiro bitari bike, ingene abasoda b'u Burundi barungitswe muri ico gihugu vyakozwe mu gifuri, ntivyaciye mu nama nshingamateka na nkenguzamateka nk'uko bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro, ntivyamenyeshejwe abarundi igihe bikorwa. Hanyuma tuza kumva mu nyuma abasoda b'u Burundi mbere muribuka bakigenda, hari nko mu kwezi k'umunani muri 2023, bagiye bambikwa imyambaro y'igihugu ca Congo, idarapo y'igihugu ca Congo, ku buryo Burundi bwanyegeza ko ari abasoda bwabo barungitse, ahubwo byagiye bameze nk'uko boraba ari abasirikare b'igihugu ca Congo. Twese tuza kumenya ko ari abarundi, ari uko abarundi ba mbere batanguye kugwa mu ntambara zariko zirabera muri Nord Kivu. Ico hanyuma haravugwa ko hari amafaranga menshi atangwa na leta ya Congo y'ukuri habo basirikare, amafaranga yoba ahabwa Perezida Ndayishimiye, yoba nagabugwa na bamwe mu bamwegereye. Amwe mu makuru dufise avuga ko buri kwezi Perezida Tshisekedi yoba arungika mu Burundi hafi miliyoni 30 z'amadolari. Muri ico gihe nk'iyo nyungu yonyene uyifashe yonyene uko uragira uti kino gihengeri cizo miliyoni 30 z'amadolari ku kwezi Uburundi bwa bwiteguriye kuzitakaza, hoba hari bumva ko amahoro aje abo basoda bagatahanwa, Uburundi bugatakaza ya mahera, canke Ndayishimiye n'abamwegereye bagatakaza ayo mafaranga, ubwo kuri bo iyo ni inyungu. Iyo ni inyungu ya mbere abo bantu bafiseyo inyegeje. Inyungu igira kabiri kiri mu bijanye n'ubutunzi
nuko amakuru dufise yose yemeza ko hari ubutare buva muri Kongo bugaca mu Burundi. Abategetsi b'u Burundi bagurisha sinabishasha ivyo, nibutse ko n'imbere vyari binariho kuva mu za 2009 Gihemani irumva twamukora ko twebwe tuvuga igandagurwa ryiwe muroha kw'inyuma haciye haboneka raporo y'abahinga ba ONU berekana ingene umuhari FDLR ugurisha ubutare bwo muri Kongo ibucishije mu Burundi, bikakiriha abategetsi b'u Burundi, ubutegetsi bw'u Burundi nabwo bukabagurira ibigwanisho. Ico naco turamaze kukivuga ko kenshi, murazi ko Ernest Manirumva arico yazize uko yariko abitohoza ko binashoboka ko n'ababikira bo mu Kamenge mu byo bazize hari mwico, kuko aho bari babona vyinshi birengana, hariho imbonerakure ariko zikora imyimenyerezo muri Kongo, aba babikira bakabibona. Ivyo vyose biri mu vyagiye biteza ibibazo bikomakomeye mu Burundi. Hari inyungu igoye gusigura igira gatatu, novuga ko ari inyungu ndabisize mu Gifaransa, novuga ko iri nka ideologique. No kuvuga iki? No kuvuga ko abategetsi b'u Burundi bafise ivyo bahuriyeko n'umuhari FDLR kuri ibi vyiyumviro bafise. Mu Kinyarwanda bavyita ngo ingengabitekerezo ya genocide, ariko hari ivyumviro vy'urwanko basangiye, ibi vy'ukwanka abatutsi no mu nyifato ubona bagiye bagirira muri Kongo abasirikare b'u Burundi. Ico gihe twaragarutse nk'ibice vyari birabwa n'abasirikare b'u Burundi, ukabona birishwemwo abatutsi, haravuzwe cyane nk'ayitwa Nturo, haravuzwe n'ahandi. Ivyo bintu bitatu biboneka nk'ibifatanya gose u Burundi n'iyo ntambara, ku buryo umuntu asigara yibaza ati vy'ukuri Burundi barafise inyungu yo kuvayo. Rero tugiye kuri ubwo bufatane na FDLR, kuri ya ntumbero bafise yo gusenyura ubutegetsi mu Rwanda, Perezida Ndayishimiye yabivuze icese mu rugendo yarimwo i Kinshasa, ntihenze ni mu kwezi kwa mbere 2024, aho yavugiye icese i Kinshasa ko ahamagarira urwaruka rw'u Rwanda gusenyura ubutegetsi buri mu Rwanda. Rero uciye ubona abasoda b'u Burundi bagiye kurwanira hafi y'urubibe rw'u Rwanda muri Nord Kivu, umuntu yavuze ivyo bakafatanya n'umuhari uvuga ko ushaka gutembagaza ubwo butegetsi, bisigura ko inyungu y'abatwara u Burundi ari uko babona ubutegetsi mu Rwanda busenyutse. Ivyo bintu byose bitondetse birazana ko vyumvikana ingene Burundi bubandanya bukora ibituma ya masezerano adashika aho yategerezwa gushika. Ikindi twahagaze ko cyane twabazanya ni impamvu u Burundi bwo nyene butari muri ivyo biganiro vyerekeye ikibazo ca Kongo. Ico ni ikibazo twagumye tugarukako, kuko nimba u Burundi bufise inyungu butegerezwa kugwanira, ni kubera iki butagiye mu biganiro canke buterekana ko bikeneye kugira ariko aratoga umuti n'izo nyungu z'u Burundi zibe zavuzwe, kandi nabwo bugira ivyo bwiyemeje ku masezerano aba ariko arashingwa. Ico twakigumanye gutyo. Kimwe mu byo twavuzemwo nuko inyifato y'u Burundi muri Kongo itameze nk'inyifato y'igihugu. Twarakoresheje n'ijambo supplétif, ko abasirikare b'u Burundi bameze nk'abasupplétif b'igisirikare ca Kongo. No kuvuga iki? Ni hamwe igisirikare cyo nyene cy'igihugu kanaka gishobora kurondera ko abandi bantu bashobora kugwana mu kibanza caco, niko tubona bifata. Ahandi bakifata nk'aba mercenaires, abasirikare baguzwe, atari igihugu cyo nyene kigenda cemanga nk'igihugu twebwe dufise igituma twagiyeyo niki, turafise ivyo turiko turakorayo. Ni nayo mpamvu bidutangaza kenshi leta ya Kongo ivuze abayifashije, ibihugu byayifashije ikanabashimira. Ejo bundi byarasubiye no kuba Perezida Tshisekedi ari Buruseli mu Bubiligi, imbere y'ubumwe bwa Buraya, muri buka ijambo yavuze, yarashimiye ibihugu byamufashije byahaburiye abasirikare. Ibihugu yavuze Afrika y'Epfo, yaravuze igihugu ca Malawi, yaravuze n'igihugu ca Tanzania. Ntiyigeze avuga u Burundi. Umuntu akibaza ati bishoboka gute? U Burundi nico gihugu gifise y'abasirikare benshi,
mbere ngira kuva mu ntango gushika ubu abasirikare barenga ibihumbi 10, amabatayo arenga 15, kuva muri 2023 gushika ubu Burundi ntiburigera buvayo. Ni igihugu gifise kimaze kuburira y'abasirikare benshi cyane, amarira mu Burundi ni menshi ajanye n'ivyo tuburira muri ico gihugu. Mugabo leta ya Kongo ishimiye ibihugu byayifashije ntishiremo Burundi, ni nkuko idashimira abandi ba mercenaires, ijambo ry'ikirundi ryiza ry'aba mercenaires, abacangero n'abacangero. Urumva ntibigera bemera ko hari abacangero, ntuzokumva bashimiye bamwe b'abanyarumaniya canke abandi, nico kimwe ntibigera bashimira abarundi kuko bagira bati abo nabo twaguze, ntabwo ari abaje kudufasha, nabo twaguze. Aho rero niho haguma bifatanye n'ico namaze kuvuga ubwa mbere. Uburundi ntibwigenjeje nk'igihugu, Uburundi ibyo burimo bigoye gutahura, ariko kandi Uburundi butingiye kwiyemeza ko buzubahiriza amasezerano yagiye aremezwa, izoguma ari ingorane kuko buzoguma buba kimwe mu bituma amahoro agorana kuboneka muri ico gihugu. Ego ndabona Maître Dieudonné Bashirayishize yashoboye kuduga. Maître Dieudonné Bashirayishize, ndari navuze ko murongoye ishirahamwe Kavibe ku mugabane wa Buraya. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Ndabahaye mwiriwe neza Alice, ndaramukije abo dusangiye ikiganiro, abo mwafatanije kubwitunganya, eka n'abandi bose bariko batwumviriza amakosa. Ego imbere yuko ndababaza akabazo nagira ndababaze, nibutsa bariko baradukurikirana, bariko basaba amajambo boba batatwumvise mu ntango ya kino kiganiro, ko abifuza kubaza ibibazo baza kurindira mu gice ca kabiri ca kino kiganiro, tukabaha ijambo kugira ngo bashobore kubaza ibibazo byabo canke bashobore gutera intererano zabo, kuko ndabona benshi batanga gusaba amajambo, ariko babanze batubangirire, tubanze duhe ijambo abatumire bacu. Ego Maître Bashirayishize, turiko turaganira kuri kino kibazo c'ibiganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi vyahagaze. Mwebwe mu bisiguro y'iki, iyihe mwari muvyiteze canke byarabatangaje, kuki amatati hagati y'ibihugu bibiri asa n'ayabaye akananira abahinga? Murakoze. Ibi bihugu bibiri ni ibihugu bivukanye, novuga yuko ari nk'ibivyara, bifitaniye ubushuti burebure. Muri kahise ntazibana zidakomanya amahembe, ari nko gusumbanya ubugabo, vyaraciyemwo hakaba intambara, ariko ni igihugu dusangiye ururimi, dusangiye umuco, dufise ubucuti bukomeye gose. Sinibaza yuko hari imiryango myinshi y'abarundi mu bwoko bwose usanga harabuze umuryango ku buryo bwagutse bahanye umugeni muri ivyo bihugu bitandukanye. Hanyuma si n'ivyo gusa, guhera ibi bihugu biri mu ngorane zitandukanye, impunzi z'ibihugu bitandukanye zagiye zirakigwa mu bihugu ibi na biriya, rimwe rimwe bigatuma imibano imera nk'itosekara. Ku bijanye rero n'ibiganiro vyari bihari, cuko noba naratangaye yuko atakivamwo, jewe sinatangaye na buhoro buhoro, kuko dufise ingorane yuko abantu batwara mu Burundi, dufise abanyapolitike mugabo biragoye kuronka aba homme d'etat. Iyo ari umu homme d'etat atwara, ararengera inyungu z'umugambwe, inyungu z'akagwi, akiyumvira ingene igihugu gitera imbere. Muri ino myaka rero nta gihugu gitera imbere cugaranywe nk'ibi vyo kugara imipaka, ibihugu n'imagiriranire. Inyungu rero z'Uburundi nuko umuvukano ukomera, nuko imigenderanire iguma iriho. Mu misi iheze narabonye ibikorwa vyahuza abakuru b'ingabo zigwanira hasi bivuye mu bihugu bitandukanye vy'isi. Twari twabonyeyo utwara ingabo zigwanira hasi mu Burundi, mu misi yaheze twarabonyeyo baratuza bari mu bindi bikorwa vya gisirikare mu rwego rw'ibisirikare vyo muri Afrika y'ubuseruko.
umuntu yaravuga ati kumbure bariko barabona yuko kwiyugarana atakamaro. Rero ukutumvikana hanini nibaza yuko guhagaze ku kibazo co muri Kongo. Ikibazo co muri Kongo rero Uburundi bumaze kugira novuga amakosa abiri mu biganiro byo mu 1999 vy'i Lusaka, naho Uburundi bwari bwarungitse ingabo muri Kongo mu 1998, ntawo bideha kuko abantu bapfiyeyo bariho. Uburundi ariko ntibwigeze bugomba kuvyemanga, ntibwagiye no mu biganiro, nta nico bwabisavyemo, ntaco bwaronse muri ivyo biganiro. Hariho imigwi igwana imwe yahavuye ivugwa nuko ari iterabwoba kubera usanga yavuga yuko igwana ihiga ubwoko runaka, ariko Burundi ico gihe ntibwemanze ko bwari muri Kongo, nta nico bwakuyeyo. Ibindi bihugu byari yashika ku meza y'ibiganiro bikavuga ati dukeneye ibi dukeneye ibi. N'ubu nirindi kosa rigira kabiri rigire risubire kuba, abana b'igihugu bagende batikirire muri Kongo, hanyuma abunguka akaba arabuzuza imifuko, abo batwara bampema yuzuye, ariko igihugu usange nta nyungu n'imwe yaco ikingiwe, kuko inyungu zo gukingira muri Kongo ku Burundi zari ziriho. Ku ntwaro ya Ntare Rugamba Rutaganzwa, Uburundi bwari bwarashitse muri Kongo gushika hafi ya Bukavu. Abarundi bariyo murazi yuko hariho Royaume y'Abarundi, barafise umwami, ariko benshi baromowe bari mu Burundi bariko baraturatura. Aho rero ko yogerageza kuvugira nk'abo bantu bavuga ururimi rw'ikirundi, uno munsi bataye igihugu cabo, twagiye abana b'igihugu bagiye kuba abacangero, abo bantu bavuga ikirundi baribagirwa, kuko Kongo yaje ibasangaho bategerezwa kubahirizwa nk'abandi banyagihugu bose, ariko bavuga ngo n'Abarundi bakabomora. Aha ku batabizi no kwibutsa yuko boba bakekeranya ko Ntare Rugamba yoba yari yarashitse muri Kongo, yari yaranashitseyo mbere araronkayo arashingayo n'urugo, arubaka n'umwamikazi Nyamvura, yahavuye abyara umuntu yagarutse no gusaba ubutegetsi igihe Abadagi bashitse, uwitwa Kirimamyampi yari yabyawe na Ntare Rugamba muvyara kuri uwo mwamikazi w'umunyekongo yitwa Nyamvura. Ko rero abamuka kuri Nyamvura, abamuka kuri abo bantu, Uburundi butabakingira, igihugu c'Uburundi kurya kingana cari gifise ihemero, uno munsi bakagenda ari banda ndende gusa ati duha amahera twebwe duhore nta kindi dusaba, ni ikintu cerekana yuko ataba homme d'etat dufise. Les hommes d'etat rero baba bafise vision, atari yo kuraba kagwi, atari yo kuraba inyungu zo mu mufuko, ahubwo ari kuraba ati mbega aba banyagihugu mfise bangana uku, mu myaka 50, mu myaka 60 boshobora kuba babanye neza, biyaguye, bamerewe neza muri iki gihugu, bigenze gute? Niyo ngorane rero iyo uri kunegosya rero n'umuntu avuga ati reka akagwi kanje niko kantegeka, niyo ngorane dufise abantu bitwa ngo baratwara, ariko mu gifuri hariho abandi bantu bafise utunyungu tw'amacakubiri, utunyungu tw'amafaranga, ugasanga nibo baguma bakwegera hatabona. Nico gituma bizogora gose kumvikana, kuko systeme uko yubatse ni systeme novuga yuko itari viable. Hanyuma hari ikintu Pacifique yavuze, ubufatanye bwa FDLR na CNDD-FDD n'ubwa kera gose, umaze imyaka irenga 30. Igihe CNDD-FDD ishingirwa i Bukavu, CNDD ishingirwa i Bukavu mu 1994, nico gihe nyuma y'amezi makenya interahamwe zaciye zisohoka igihugu
zitsinzwe mu Rwanda ziza muri Kongo, imigwi igwana myinshi y'u Burundi barakoranye muri iyo myaka ya mbere. Muri FNL hoho byaranagoranye, mu nyuma barabakuramwo baricana. Abibuka ibya banise ntawe uhiganayo, ibyo bapfana bagwasa, n'ibintu birebire. Ni ukuvuga barakorana gose. Hanyuma hageze ingwano ya 1998 hoho CNDD-FDD hamwe na FDLR baciye baja gufasha Kabila mu gihe ingabo z'u Burundi zahavuye zinjira harimo n'iz'u Rwanda. Abarundi rero bamaze kuganira, biravugwa, iyo document ndashobora kuyironka, ariko biravugwa yuko muri 2004 mu Cibitoki, imbere yuko CNDD iza kugira kongre kugira ngo binjire mu butegetsi, birashoboka gose ko hariho amasezerano ashobora kuba yarabaye ati mwebwe twarabafashije murashika, namwe muzoheza mudufashe dushike. Sinovuga byinshi, ibyemezo bitagaragara, ariko ayo masezerano aramaze kuvugwa n'abantu batari bakenya, byaranavuzwe n'abantu bari bavuye muri CNDD muri 2015. Biranashoboka ko hariho na bamwe muri abo bagwanana binjiye no mu ngabo bakaronka uburangamuntu, bariko bavuga yuko bava kuri izi ntara zihana urubibe n'u Rwanda. Ni ukuvuga imigenderanire irakomeye gose. Muravye abaja kugurira ibigwanisho, igipolisi c'u Burundi murabibuka bifotoza, n'abantu b'abanyamahanga bafitaniye ubushuti n'iyo mihari igwanya u Rwanda. Nivyo Ndayishimiye yavuze avugira Kinshasa, muravyibuka. Ni ukuvuga kugira ngo hazoboneka amasezerano bizosaba yuko CNDD-FDD yiyumvira cane abarundi, ntiyumvira inyungu zayo kumbure n'ivyo by'amasezerano yo mu gifuri canke abo bafashanije kera. Abarundi ntibagume babohewe amaboko imugongo ngo bareke kwishira ngo bizane mu karere, bareke gutembera. Umuntu ariko arumviriza nk'ibintu igisoda c'u Burundi kigenda gukora za Murenge, bazunguruka ibigwati birimwo abantu batagira icefu ca ruguru kubera inyungu z'amafaranga gusa, batasaba ati tuje mu biganiro nitwa dufise ibyo dusaba muri Kongo tubishikirize. Ucubona yuko barinjiyemwo kubera amahera, ariko nta ntumbero ya politike, nta ntumbero yo kugomba kuronka ico bakuye mu ntererano bariko baraha Kisekedi bafise. Ni ukuvuga bo bavuga bati turihe, ibindi tuzosigara turavyimenyera mu nyuma, ariko ubuhombe buhagaze aho nyene. Umuntu rero ariko yiyumvira ivyo ashira mu mufuko gusa, atariko yiyumvira abarundi, biragoye yuko ibihugu bigeze kuganira hagera ikintu bashobora gushikako vyoroshe. Nico gituma rero ntatangaye mbonye ivyo biganiro atakivuyemo. Ego Pacifique Nahazwe, ngira mwarabikurikiranye kandi hari haciye igihe abategetsi mu Burundi no mu mugambwe CNDD-FDD basigurira abanyagihugu ko imbibe hagati y'u Rwanda n'u Burundi zizosubira kugururwa, ari uko ivyo basavye vyubahirijwe. Muri ivyo basaba hariko abakekwa kuba batembagaje ubutegetsi mu 2015 baba bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda basubizwa igihugu cy'u Burundi bagakurikiranwa. Uno munsi twumvise iyindi mvo yatumye hagarara ibiganiro. Mbega twitega iki ku nyishu ubutegetsi n'abategetsi b'u Burundi bagiye gutanga ubu? Icya mbere cyo iby'Uburundi by'abategetsi b'u Burundi bagenda baravuga bituma batumvikana n'igihugu cy'u Rwanda, harimwo ibyo byo kugara imbibe. Kenshi ni ibintu by'ivyitwazo, ni ibintu by'ivyitwazo udasanga bifise aho bifatiye. Muribuka icyitwazo cya mbere badukanye, bavuze ko ibitero
vyari vyabaye hariya mu ntara za Bubanza, cyane cyane kuri Bubanza, bavuga ko vyakozwe na Red Tabara, hanyuma bavuze Red Tabara bakaca bayifatanya n'u Rwanda. Iki ni kinyoma cyambaye ubusa. Nibaza ko abakurikirana bose vyo mu karere bakurikirana neza ibibazo vy'u Burundi, nibaza ko aboshobora gufatanya muri kino gihe u Rwanda na Red Tabara sinzi abaribo vy'ukuri ntaho bifatiye. Bariko baranavuga ko abarongoye Red Tabara ari bajya nyene ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 baca bahungira mu Rwanda. Ni kinyoma cyambaye ubusa. Abasirikare bemanze ko bagombye gutembagaza perezida Nkurunziza, ntabwo abo basirikare ari bo barongoye Red Tabara. Ivyo n'ukuri gira amakuru ya bamwe n'abandi atari ukubeshanya, atari kinyoma. Ndayishimiye abagombye kubwira abarundi ivyo bintu nta shingiro usanga bifise. Ikijanye nuko bakeneye ko babanza kubaha abo bashatse gutembagaza ubutegetsi ico gihe, canke abo Uburundi bwashize ko imitahe mpuzamakungu boba bari mu Rwanda, naco nyene ndagifata nk'icitwazo. Bwa mbere bw'iyaba atari icitwazo, abo bantu Uburundi bwashize ko imitahe mpuzamakungu bari mu bihugu byinshi, ntibari mu Rwanda gusa, barazwi mu bindi bihugu, mu Bubiligi, kumbure mu Bufaransa, kumbure n'ahandi. Ni kubera iki iyo nduru boca bayivuza ku gihugu kimwe, kuri ivyo bindi bihugu bizwi ko bariyo kandi Uburundi bubizi neza? Ivyo bindi bihugu ntusange vyo babivuze, mbere ugasanga barondeye ko bobo imigenderanire yokomera no kurusha. Nico gituma muri ico gihe ubona neza ko kuvuga ayo majambo ari ivyitwazo gusa, atari ico kiba kiriko kirabituma. Wo nibaza uti ni kubera ko mu kw'icenda muri 2022 izo mbibe zuguruwe, ni kubera ko ico gihe zuguruwe kandi abo bavuga bari mu Rwanda. None muri 2024 hari hahindutse iki kugira ubwo nyene bacyasubira kugara zambibe? Ivyo bavuze nta shingiro. Ukuri ni ivyo binyegeje twamaze gucako, kuko Uburundi burungika abasirikare mu Rwanda, bambe muri Kongo, babarungika muri Kongo. Bamwe mu bategetsi b'u Rwanda, noneho perezida w'u Rwanda yarivugiye ko yatelefonye uw'u Burundi bakabivugana. Abategetsi b'u Burundi barahakana ko ata basirikare bagiye kurungika muri Nord Kivu. Baravuga ko bafise abasirikare, mugabo bakavuga ko bafise muri Sud Kivu, bakavuga ko abasirikare bagiye kurondera umuhari Red Tabara, bakanavuga ko bagiye kurondera bamwe bo kwanza bampema. Mu mwanya wa mbere bavuze Sud Kivu, womenga vyosiguritse. Uravye hariho ibindi bihugu vyinshi bibana na Kongo, navyo vyinjiye muri Kongo, birarungikayo abasirikare ngo baje kurondera imihari ifise ibigwanisho, ifise icicaro muri Kongo. Uganda buriyo burondera bamwe muri ADF. Uburundi nabwo buvuze ati twagiye muri Sud Kivu kurondera Red Tabara. Womenga ivyo byarashobora gusigurika, mugabo ko mu nyuma bamaze kubwira u Rwanda ivyo vyose, u Rwanda ruza kwisanga basirikare b'u Burundi bajabutse bakaja kugwana muri Nord Kivu. Ukuvugiye kuri Nord Kivu bugiye ku rubibe rw'u Rwanda, nico ubugiye kurondera, kuko Nord Kivu ntahihuriye n'u Burundi, ntaco bipfana. Rero uciye basanga bagiye kugwana muri Nord Kivu, ugasanga bagiye gufatanya n'umuhari wiyemeza gusenyura ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri ico gihe bibonekesha ko intumbero ari yindi, no kugara imbibe n'u Rwanda bifite ico bipfana n'ico. Ukuvuga ko bagira bati twebwe ubutegetsi buri mu Rwanda ntitubwerekwa, ntitubwemera, abo twemera naba tugiye gufatanya urugamba. Niyo bariko baravuga ngo iyo byazanye bya vyitwazo vya Red Tabara, je muravuga nti hamwe u Rwanda gogira nk'uko Burundi bwagize vyogenda gute? Hamwe uko Uburundi bwatwaye amabatayo 15
bukaja kuyaha FDLR gufatanya na FDLR bakaja kugwanira ku rubibe rw'u Rwanda. Mbere muribuka ko igihe hafashwe Goma ibitero ku Rwanda vyabaye ari uko gusa basanze batabishobora, murazi ko bateye u Rwanda icese. Hamwe u Rwanda rwogira gutyo nyene rukarungika nago amabatayo 15 akamanuka muri Sud Kivu, bakaca nabo bayahereza Red Tabara, bati nawe turaguhaye inguvu zose kujya Uburundi bwabigize buje kudutera muri Nord Kivu. Mbega vyoca bigenda gute? Hamwe iba ariko baravuga ivyo, uravuga uti hamwe hoba iyo reciprocité vyogenda gute u Rwanda rutaje zo nguvu zose kuri Red Tabara ati ubu rero namwe nimutera Uburundi turabahaye inguvu zose zishoboka. Ivyo bintu navyo turigera tubona, nta hantu na hamwe turigera twumva bavuga ngo na leta y'u Burundi nyene ntirigira ivuga ngo twabonye ibimenyetse ko Red Tabara n'abasoda b'u Rwanda bafatanye bagiye gusangira urugamba, ariko Burundi bwo bwarabikoze. Niho mvuga nti ivyo vyose ni ivyitwazo gusa. Ubuhoho wumvirije iri tangazo ry'umushikiranganje w'u Rwanda ajejwe imigenderanire kandi rihuye n'amakuru natwe dufise, aragira ati bafise amakuru kubu ibitero biza gutera aho muri za Sud Kivu bitegurirwa mu Burundi. Ayo n'amakuru dufise, n'amakuru dufise ko ibigwanisho ubu biza guhabwa abo muri Wazalendo n'abandi basirikare bimwe bicishwa mu Burundi. Dufise amakuru avuga inama zikomeye zibera mu Burundi, harimwo mbere n'abo ba FDLR ziba zitegura bene ivyo bitero. Muri ico gihe Uburundi ivyo bwishinze ntabwo ari ivyo ariko baravuga, nuko bwo bugira buti turuhuka dusenyuye intwaro iri mu Rwanda abo twemera n'aba FDLR. Ngira ni nuko jewe ndacumva. Noneho uravye bonagira uti ni kubera iki Kongo itigeze yugara imbibe n'u Rwanda kandi ariyo yivuga ngo arivuga iti natewe, ariko Burundi butatewe akaba aribwo buvuga ko buca bwugara imbibe n'u Rwanda. Aho hariho ikibazo gikomeye cyane, nimba kwari ukugara aho bateye Red Tabara ikaba iteye mu za Bubanza no kuvuga ko yinjiriye ku rubibe rwa Kongo, nimba ari ukugara kugira abarobere ntibinjire mu Burundi kwari ukugara ku rubibe rwa Kongo. Burundi ntibigeze buvuga ngo Red Tabara yabateye yinjiriye mu kibire cya Nyungwe, arico iwacu twita ikibira. Ntibigeze bavuga ko baje bazanana ku rubibe rw'u Rwanda baraheza binjira mu Burundi baza gutera aho Bubanza. Bose baravuga ko binjiriye mu ku rubibe rwa Kongo. Ndibuka Gervais Ndirakobuca akiri umushikiranganje wa mbere ingene ivyo bintu yabivuga, we yakoresheje n'imvugo yari iteye amakenga, kuko yavuga ngo abo bateye turabazi, yavuga ngo ni bene wacu turabazi, ku buryo abantu banagize n'ikibazo bagira bati ibi bintu Ndirakobuca avuze ko babazi ni bande ubwo mu bateye ntiharimwo ababo bo nyene birungikiye. Hari ikibazo cyagumye aho hantu gushika ubu kitigeze cishurwa neza, ko yavuga ati ni bavyara bacu ni bene wacu n'abana bacu. Imvugo yari itangaje gose ico gihe, yasa n'itandukanye ni ariko irakoreshwa n'umukuru w'igihugu, we yaguma avuga u Rwanda ariko umushikiranganje wa mbere wiwe atavyavuga. Ego Maître Bashira yashize Pacifique agize ati hariho ivyitwazo. Si ubwa mbere hari ibiganiro hagati y'u Rwanda n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko nta n'umunsi n'umwe vyigera bigira ico bishitseko. Mbega uno munsi ntawe wo kwibaza ati izo mpande zose hariho ibibazo zikora ko zigasha, canke ko hoba hariho abandi bungukira mu matata ari hagati y'ivyo bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini baguma kokeza ingwano? Murakoze. Icuko ibihugu bifise ibibazo bikora ko bigasha sinobishikako, kuko nka calendrier n'amapoint à l'ordre du jour bamaze kuganira ko sinoyamenya, ariko hariho ibija bizwi, hariho ikintu gikomeye gose twigeze kubona abanyarwanda bavuga ko mu bantu bari ku butegetsi mu Burundi babaye impunzi mu Rwanda 1994, ko hariho ngo liste y'abantu bashika amajana ngahe bashobora kuba baragize
uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 bakaba barabasabye kuva kera ntibabatange. Urumva nk'ico nibaza yuko kigenze uko. Marabonye ko mu ibwirizwa nshingiro ryo muri 2018 ryaje ku gahadikirizo ka Perezida Nkurunziza. Marabonye ko bashizemo yuko Burundi ata muntu uzokwigera bwemera yuko burungikangwa aje gucirirwa imanza hanze. Abantu babibonye bashobora kuba biyumvira ati kumbure hari ku kibazo ca CPI, ariko kumbure imvo zishobora kuba zitandukanye. Nk'ico rero Uburundi bababariye bati baduhe ayo mazina ntituyazi, mbega hoba harimwo ibihangange bibihakana kugira vyikingire. Urumva ivyo bakora ko bagasha vyo vyumva ntivyobura. Ku bindi navyo ivyo Uburundi buvuga ngo abantu ngo bahungiyeyo, amategeko mpuzamakungu akingira impunzi avuga nyene koko umuntu akingirwa ari uwahamwa ku mvo zitandukanye, harimwo cane cane imvo ya politike n'imvo zitanu ziri mu ngingo ya mbere. Biratangaje rero yuko igihugu cariko kiriruka ku bantu ngo kibice kivuga ngo bansubize ndabagirire nabi. Ingingo ya 33 y'amasezerano mpuzamakungu agenga ibijanye n'impunzi aravuga ko kizira kikaziririzwa gusubiza umuntu mu gihugu ciwe mu gihe ubuzima bwiwe bushobora kubangamirwa. Umuntu rero azi ihohoterwa rikorerwa abantu batandukanye, abaguma banyuruzwa, abahungutse mu Rwanda n'abanyagihugu batandukanye banyurujwe bakicwa, abantu bigeze gutangwa n'ubu atawuzi ingene bamerewe, gusubiza abantu bamaze gusaba ubuhungiro, bahawe ubuhungiro, n'ibintu bitemewe n'amategeko mpuzamakungu. Ni ukuvuga yuko ni nk'umuntu aba ariko asaba ikintu kidashoboka kugira ngo iyo migenderanire ntisubire kugenda neza, kuko impunzi ziba ziri mu minwe y'ishirahamwe mpuzamakungu, ziba ziri mu minwe ya HCR, naho igihugu kiba kibahaye indaro aba ari ico gihugu. Mu masezerano ya Afrika 69 barasigura neza yuko ikintu co guha ubuhungiro abantu baje bagana igihugu nyafrika kitigera gifatwa nk'ikintu co kwerekana yuko mudakundana n'igihugu kanaka, bavyita acte d'inimitié, ahubwo babifata nk'ikintu cerekana umuvukano uri mu bihugu vya Afrika. Rero ikintu c'uko u Rwanda rwugururiye imipaka abantu bariko barahigwa ngo bicwe, bagakingirwa bose, bakabakira nk'abavukanyi, mu gihe muri Tanzania bariko baraturatuzwa bavuga bati ntimudandaze, ntimukora akazi, n'ibitoki bakaza kubitema, bakabona ahandi bahabwa za mituwere baravuzwa, nabo bari babyimbiye icobo, kumbure ntibibanezereza. Ariko nibaza yuko umuntu aje gusaba ikintu gitandukanye n'ibivugwa n'amasezerano mpuzamakungu aba ariko asaba ikidashoboka, nta biganiro aba agomba yuko bitera imbere. Ikintu rero nagomba kuvuga kuri ibi, intwaro nyinshi zitagira ico ziha abanyagihugu babo, murambabarira nari nakoze mikro nari nayugaye ntabibonye. Ikintu nari mvuze nuko ikintu nagomba kuvuga nuko intwaro nyinshi ata kintu ziriko zirafasha abanyagihugu babo kugira ngo batere imbere, zama zigerageza kurondera ikintu comera nk'igisigura igituma bananiwe. Muze murabe nko muri Korea ya ruguru, iyo inzara yabaye nyinshi baca bagira test y'amabombe nucléaire, bakavuga ati uca dutegwa mugume mwagavye kubera abansi barakaka. Muri ico gihe abanyagihugu bakishiramwo ubwo bwoba bw'uko buca bategwa, bakavuga ati abadutwara n'intwari bariko baratugwanira. Nibaza rero yuko ni strategie ya communication igerageza gusinziriza abantu
ikabereka ingorane itariho kugira ngo bobo ntibasabe uburenganzira bwabo, kuko ni wabisaba baca bavuga ati ufatanya n'umwasi, ufatanya n'uyu, ufatanya n'uyu, abantu bakagenda bunamye bavuga ati intwari ihanzwe na byinshi, irafise ibiriko birayigora, iriko irahangana n'ibihugu. N'ibi byo gutwara abasoda muri Kongo ni ukugira ngo iyo abasoda batahuka bakava muri Somalia bagashika hajya, urabona bariko barashira mu basoda b'abarundi logique ya mercenaria, aho umengo umuntu ntiyagiye mu gisoda gukorera igihugu n'abanyagihugu nk'uko bivugwa n'ibwirizwa nshingiro, ukamengo yaje ahantu azoca amahera menshi, ariko si ryo banga riba ryahamagariwe umusirikare. Rero ibi byo kubasuka muri Kongo, ibi byo kubabwira ngo muca mutegwe ngo barugaye imipaka, ni uburyo intwaro zaburaniwe zigerageza guhenda abanyagihugu bazo kugira ngo kugira ngo basinzire, babereke yuko hari ingorane ziriko ziva ahandi, baronke abo basuka ko ingorane n'ivyabananiye baronke ingene babisigura. Ku bwanje niko ndabibona. Ego, Pacifique Nahazwe, ngira ndazi ko mukurikiranira hafi ibi vy'intambara yo muri Kongo, niko amasezerano hagati y'umuhari AFC M23 na leta ya Kongo yaratewe ko umukono n'impande zose i Doha ni Washington, ariko amatangazo amaze iminsi akoroka gasakisa kikunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana uwo muhari AFC M23 wagiriza leta ya Kongo guhonyanga amasezerano no kutubahiriza ayo masezerano, ukongera ukidogera kandi igisirikare cy'u Burundi. Uno munsi kubirenze ivyo, kubirenze ibivugwa n'umuhari AFC M23, ubu twumvise n'igihugu cy'u Rwanda nacyo kivuga ko Uburundi nabwo bwabaye kimwe mu bibangamira iyubahirizwa ry'ayo masezerano. Ni muri gihugu kandi kivugwamwo iyo mihari Rwana FNL yo kwanza bampe bare ritabara kumbure n'iyindi mihari ivuga yuko igomba kubohoza igihugu cy'u Burundi umuheto. Mbega ino zuguruzuguru ni abandanye uko Uburundi ntibuvugwa mu masezerano, Uburundi ntibuvugwa na Kongo, ariko Uburundi bwagirizwa n'u Rwanda bukagirizwa n'umuhari AFC M23. Inyishu izoba iyahe? Ibi bintu bizohererahe? Ego, muragize neza. Niko sinza kuvuga cyane ku bibazo biba biri ivyo ijambo ry'igiswahili ngo indani vy'imbere nyene hagati y'abakongomani. Ndashobora kwihenda ngiye kuvuga ivy'abandi, mugabo igihe cose havuzwemo Burundi bica biba bitwerekeye ko M23 yagiriza igisirikare c'u Burundi amakosa kiriko kirakora. Ni ibintu bwa mbere bwoko bisiguritse imbere yuko umuntu arondera n'ibindi byinshi, kuko amasezerano avuga guhagarika intambara, amasezerano ariko azana ko n'umuhari wundi uriyo utegerezwa kwirukanwa ukavayo. Haca haza ikibazo c'abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bariko bakora yiki mu gihe impande zishamiranye muri Kongo zo ziriko zirumvikana? Nta ntumbero nimwe turigera twumva iri mu gisirikare c'u Burundi ijanye no gukurayo bajya abasirikare, ahubwo ibyo twumva nuko babandanya kongereza abajayo. Ingene muribuka bigitanguye ko ibintu byagiye bikurikirana. Mbere shake nje kure, dushake tuje kure, Burundi buri muri Kongo kuva ryari, turetse ivyakahise. Mu vyakahise mu myaka ya za 60 Burundi bwaragiye yo gufasha Mobutu. Mu myaka za 90 Dieudonné Bashirahize yavyibukije ingene vyagenze, haba imihari y'u Burundi harimo CNDD-FDD yari muri Kongo, haba abasirikare nabo mu gihe ca Perezida Buyoya nabo bari bariyo bagira bati tugiye gurwana na CNDD-FDD iriyo. Ibyo tugombe twihoze ibyo byo muri kahise. Umuntu agiye kuri ibi bya CNDD-FDD, ibihe vya mbere dutangura kumva abasirikare b'u Burundi bavugwa ko bariyo, hatanguye imbonerakure muri 2010 hagitwara Perezida Joseph Kabila. Niho havuzwe ko hari amasezerano yabaye hagati y'abategetsi b'u Burundi n'intwaro ya Perezida Kabila. Muri ico gihe niho bashirayo imbonerakure muri Kiriba Ondes
zitangura kugirishwa imyimenyerezo ya gisirikare, kandi mu bazigisha hakanavugwamo ya FDLR twamaze kuvuga ko Dieudonné yanasiguye neza cyane guhera kera cyane. Hariho abasirikare bake binjira gufasha muri iyo formation cyo kimwe nabo ba FDLR be n'abakozi biperereza, ariko ahanini muri ico kiringo havuzwe imbonerakure. Ico kiringo nyene muri iyo myaka nyene hacatera havugwa imihari y'abarundi yari muri ivyo bice vya Sud Kivu, muribuka havugwa Fronabu Tabara, haravuzwe n'abandi bitwa abatabazi, haravuga wobo kwanza bampema. Igisirikare rero kiza kwinjirayo neza, bisa n'ivyeruye bikavugwa cyane, aho Evariste Ndayishimiye aziye ku butegetsi hagati ya 2021 na 2022, niho amakuru avuga ko abasirikare b'u Burundi binjiye muri Sud Kivu yagiye aravugwa cyane. Mbere haranavugwa n'ingwano zagiye ziraba hagati y'abo basirikare n'umuhari Red Tabara, handi zikaba hagati y'abo basirikare n'umuhari FNL wo kwa Nzabampema. Abasirikare b'u Burundi baratinda baricarayo nyene, baragirayo hafi amabatayon abiri. Muri ico gihe umuntu avyumva wamengo ivyo vyoba vyumvikana muri bimwe vy'inyungu, kubera ko Kongo iboneka yo nyene idashobora kugwanya iyo mihari y'abanyamahanga iba yaje ku butaka bwayo, aho wamenga birumvikana. Namaze kuvuga rero igice kitumvikana ni muri 2023, aho igisoda c'u Burundi cinjirayo kitagiye kugwana ingwano y'ukuri y'u Burundi, ahubwo kigiye kugwana ingwano ya Kongo, iyo yo muri Nord Kivu. Hacarungikwa Sud Kivu yagumye ifise amabatayo abiri, ariko Nord Kivu irashika ku mabatayo 13 kumbure n'ayarenga araba muri Nord Kivu. Vyasigura ko intambara bari barimwo itari kiri intambara y'u Burundi, yari ingwano yindi imwe twavuze y'aba mercenaires y'ukugugwa y'umukuru w'igihugu agurisha igisirikare ciwe. Ubu rero ko M23 ibandanya ivuga ku Burundi birumvikana, kuko none basinye amasezerano bigenda gute abo basirikare b'u Burundi ntibake bavayo? Bariko bakora iki? By'ukuri bari mu kibazo nyene kimwe cavugwa kera ko bagumye bangana kwa kundi ari benshi. Ubu tufise amakuru n'imbonerakure zagiyeyo zitari zike, turamaze gushira habona umukuru wazo uwo bita buhariya ngo afise ipete rya General de Brigade, uwo batazirakanyisha ni yitwa Willy Habonarishize, afise nawe yoba afise amabatayo 2 canke 3 y'imbonerakure bitwa ko bariko bagwanira hamwe nabo bita ba Wazalendo. Izo mbonerakure ingene zigenda bitunganijwe n'igihugu, bategurirwa mu Cibitoke, bagategurirwa hamwe mu mikambi mu Cibitoke, bagategurwa n'abasirikare b'igihugu. Turafise amazina zimwe mu ntwazangabo zo mu gisirikare ziragirisha formation, zibategura, hanyuma bakaca barungikwa muri Kongo, bakajabuka bakagenda nko kujya aho bahagenda n'abandi basirikare. Ivyo bikorwa ku ruhande rw'u Burundi bica biguma birabwa cyane n'uwo batazira Muhumure, sinibuka ko amazina yiwe y'ukuri ari Deon Sabimana, ndashobora kuyihendamo rimwe canke irindi muri ayo. Uyu asanzwe ari mu batwara umugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse, ku basigaye bavyita intara yagutse ya Bujumbura, ariwe yitwa ko ajejwe ivy'iperereza muri ako gace ka CNDD-FDD muri iyo ntara yose, akaraba ngo ivy'abahoze ku rugamba n'ibindi. Uyo niwe ku Burundi yitwa ko aguma kurikirana izo ngabo ziri hariya, kaca korana na wa Kanyisha azitwara ku rugamba. Ugasanga bimwe mu bikorwa bakora harimo nk'ibyo kwiba inka. Twama twaronse amakuru menshi y'inka nyinshi cyane, amajana n'amajana zinjira mu Burundi zivuye muri Kongo zibwe n'izo mbonerakure, bakabandanya ivyo bikorwa vy'igisirikare. Nibaza ko hari igice dushobora kuza kwinjiramwe muri kino kiganiro twovuga ku ngaruka, kuko aha turiko tuvuga ingaruka yo kuba kw'abasoda b'u Burundi muri Kongo ku bijanye n'amasezerano hagati y'impande zishamiranye muri ico gihugu, ariko ntitwageze naho ku ngaruka iyo ntambara igiye kugira ku Burundi nyene. Kumbure aho turashobora kuza kuhinjira. Rero nari nkiri ngaho, u Burundi bubandanya kurungika
izo mbonerakure zibandanya gutegurwa zikarungikwa. Abasirikare babandanye binjiza abasirikare benshi cyane mu Burundi, ubwa mbere kubera ko habaye igihengeri bamaze kurungika ingabo zitari zike muri Kongo, ariko kandi hari n'intumbero yo kubandanya bongereza abasirikare bafiseyo ku buryo bavuga ko bakeneye kuba bafiseyo abasirikare bashika 200,000. Ku rundi ruhande turumva izindi ngabo zinjira mu buryo bunyegeje cyane zo mwiperereza ry'igisirikare, bo binjira bakambara bagasubira kwambara kumwe twanye tuvuga ko nk'abasirikare ba Kongo cyane nk'aba Wazalendo, imyambaro y'igisirikare ca Kongo, bakaba bameze nk'abakongomani, ugasanga ibice barimwo babangabanganye n'aba FDLR no mu gukora ibitero muri za Minembwe n'ahandi. Ivyo bice bimwe abanyamurenge ugasanga bagiye bari kumwe n'aba FDLR. Rero ivyo bimenyetso byose birumvikana ko M23 ico yidogera ico gisirikare kiriti none ababobo nibiki bari ngaha kubera iki, ko twumvikanye ko abanyamahanga badasubira kuhaba, ko twumvikanye kubirukana, ko Burundi butigera buvuga ko bugiye gukurayo ingabo zabwo muri ako gace, aba bariyo kubera iki? Ni ikintu cumvikana gose. Uburundi buboneka uko bwifata, buboneka nk'uwundi nagomba mvuge nti belligerance abandi bahanganye na M23. Burundi buboneka ko ari ubundi buri muri iyo ntambara bugwana na M23, budasiguye igituma bugwana na M23, butagiye no mu biganiro bwo nyene ngo buvuge impamvu buriyo nico bwo bwa busaba kugira buveyo bureke guhangana na M23, kandi ari umuhari w'abakongomani watari umuhari w'abarundi. Hari ikindi mwavuze cyane c'imihari ivugwayo iriko iranavuka mishasha, ndipfuza naho nyene kuza kuhagaruka kuko hari imitego ikomeye cyane iri muri ivyo bintu vy'imihari ivuga ko iriko iravuka, biriko biratumarira abantu mu Burundi kumbure biza kwinjira muri za ngaruka nari mvuze, ingene iyo ntambara nayo iriko irakora no ku Barundi, ikanica Abarundi mu Burundi nyene. Kumbure ko nari nababajije ako kabazo k'iyo migwi nico c'ingaruka, mwokigira ko imbere ko mugenzanje aha ijambo bashiraho ishize kugira ngo mu kanya tuze duhava tuja mu gice cya kabiri, nimba ataco vyo batwara kugira ngo twubahirize n'umwanya. Mu biganiro twagiye turakora mu misi iheze, twaravuze ibiganiro byinshi bijanye n'ibikorwa vy'iperereza. Muri ivyo bikorwa vy'iperereza mu kiganiro kimwe kinini twabikoze ko narasiguye ingene muri kino gihe ibikorwa byose vy'iperereza igice kinini gitumbereye kurondera amakuru, gusoma urusaku muri M23. Ico rero mu nzira bagikoresheje hariho inzira imwe ijanye no gushiraho imihari yitwa ko irondera kubohoza Burundi, ariko mu vy'ukuri ari imihari y'iperereza ije kurondera amakuru ya M23. Ico abatwumviriza baba muri M23 baba n'abandi Barundi kino kintu bokigabirako. Mu misi heze nagerageje guharura nk'imihari maze kumva ubu iriko iravugwa ngo imihari iriko irondera kubohoza Burundi. Ubu turiko turegereza imihari ishika iri muri 15, hagati ya 15 na 20, aho usanga ubudumbi bwinshi cyane bwitwa imihari irondera kubohoza Burundi. Tuzoshobora kumbura hari amazina mufise Pacifique nahazwe iyo migwi? Kumbura uyu munsi sinshoke nja cyane kuri ico cy'amazina, no bemerera ko dushobora kuzotunganya ikiganiro specifique kuri ivyo kijanye nyene nico nyene gusa, ariko aho ngomba gushimika ni hehe mu kwerekana ingene iyo mihari iriko irakwegera Abarundi, nuko iyo mihari ingene ivuka mwiperereza ry'u Burundi. Hari umuntu ajejwe ico gikorwa, wenda muvuga ni Major kare yari Major muri Lieutenant Colonel Noyeli Banyezako, yahoze arongoye iperereza ku kirimba kwa President Nkurunziza afatanije n'uwo batadira nkoroka, no kuba Colonel Alexis Ndayikengurukiye ari mu iperereza ry'u Burundi, yegukira iperereza ry'igisirikare. Uyu Noyeli Banyezako akarondera bamwe mu bantu basanzwe baravuzwe mu myaka iheze mu yindi mihari, mazi imihari yavuzwe cyane yaba Red Tabara canke yaba Forebu, yaba FPB n'ibindi byagiye bivugwa muri iyi myaka 10 iheze. Ararondera bamwe muri abo
karondera n'abandi bakaca abaha igikorwa cyo gushinga umuhari by'ukuri nyene witwa ko ushaka kugira ingwano muri wa muhari nabo bakarondera ingene hobaho abitwa ko bagejwe branche politique. Iyo branche politique ugasanga yo iza kurongorwa n'abantu bizera bazwi bamwe mu bya politique, abandi batazwi cyane, n'ibindi mu personalite bazwi mu bamenyesha makuru bandi. Ugasanga rero hariho branche politique abantu bariko bararondera abandi babwira ati turiko turakora tugira tubohoza Burundi. Ugasanga munsi nabo bafise igisirikare cabo. Aho mu gisirikare cabo niho habera umutego ukomeye. Abo bitwa ko ari abasirikare babo usanga barimwo abariko bakorana na rya perereza ry'u Burundi, barimwo abarungitswe na wa Noel Banyezako. Abo bantu ngomba mbwire abitwa bose bariko baragwa muri iyo mitego, ibimenyetso vya mbere bazobamenyerako n'abantu baza bavuga ko bafise mu Burundi ibigwanisho, bafise ngo ibigwanisho ngo banyegeje mu myaka iheze, ngo bafise ibigwanisho bashobora kwiba mu makambi, ngo bafise ibigwanisho baza abandi babifise bashobora kubigurira. Umutego wa mbere uraho, mukumva umuntu ababwira ko mu Burundi afise ahagura ibigwanisho, muze mumenye ko umutego wa mbere ari uwo ari wo mukozi wa mbere w'iperereza mufise. Kenshi abantu baza gupfa babizira nabaza gukurikira ivyo bintu ngo bagiye, ngo bazanye amahera, ngo bazanye imiduga, ngo bagiye gutora bya bigwanisho, ngo bariko batora amasase. Uwo ni wo mutego wa mbere. Uwundi mutego babamenyera ko n'abantu mu mwanya isasa usanga bafise abantu benshi abazanira ngo n'abagwanyi bashobora kurukirita. Kenshi muri abo babazanira ngo barokrise babandanya bazana abakozi b'iperereza baje kubandanya cya gikorwa cyo kuneka, yaba kuneka M23, yaba kuneka n'abandi barundi bitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri iyo ntumbero niho haca habaho rero ivyo bita biza nko kurukirita, kurondera abandi bantu bata mu rudubi. Ugasanga abasirikare abahoze mu gisirikare cya kera, abahoze bagwana muri za FNL n'abandi biriko birabahitana. Bwa mbere bo bazi ngo bariko bavugana n'abagwanyi ngo bazohava baza gukiza igihugu, bakisanga bariko bavugana n'aba bakozi b'iperereza. Ikibahumuriza abo bantu benshi mu kugwa muri iyo mitego ni wa wundi arongoye hejuru aba ari umuntu azwi, bamwe navuze bazwi, bavuganya n'akagati n'umuhari wa naka ni wawurongoye baca bizera ngo ni ibintu by'ukuri. Hanyuma mu mwanya isasa ugasanga bariko barafatwa. Barimwe abantu benshi cyane banyurujwe muri uyu mwaka wa 2025 bifatiye kuri ivyo. Barimwe abatama nk'ari Gitega, barimwo abahoze ari abasirikare tumaze iminsi twerekana, harimwo n'abandi bariko barazira ivyo bintu, bo bazi ngo bari mu bintu biri serieux, naho kumbe bari mu mutego w'iperereza. Ahantu babwira ko n'intumbero nkuru y'ivyo bintu harimo kide cuko bagiye kubaka ikindi gisirikare bakiri parallele bita FRAD mu gisirikare cy'u Burundi, kimwe bavuga ngo bazoshiramwo abakukurutse mu gisirikare, imbonerakure n'abandi. Mugabo hagira bati mu bakukurutse none ko harimo abo tudashaka, tubigenza gute kugira ngo tugabanye gose abo bandi tudashaka bazoba bahari turiko twubaka FRAD. Imwe mu ntumbero niyo no gusuka abantu benshi bashoboka muri abo badashaka, bakiyandikisha mu biroberi bitari vyo, mu nyuma bakabamarira ku isonga, bose babica babanyuruza, babageza bati mwebwe muri miharigwana. Muzokumva rero benshi banyuruzwa muri ino minsi bavuga ngo bakorana na M23, ngo bakorana n'ibiroberi. Ntako gukorana na M23 gute kandi M23 ari umuhari wo muri Kongo? Baba bariko bavugana n'ivyo bintu bishasha byitwa imihari, ariko hanini ari ibintu biri téléguidé par le renseignement, n'abatwara ivyo bintu byitwa iyo mihari bo nyene batazi ibiriko biraba. Biri mu vyahitanye Rabine twigeze kuvuga ko ngaha mu kiganiro, ari mu bahuye muri bene iyo mitego y'abo bantu. Ashobora kwizera ngo afise abantu bariko barakorana mu gisirikare cy'u Burundi, akisanga ariko avugana na bamwe ba Noel Banyeza ko aribo bateguye bene iyo mitego. Rero hanipfuje ko nugabisha abantu batari bake bariko baragwa muri iyo mitego. Mu minsi iri imbere kumbure haba mu makuru dutanga tuzotera tubivyerekana kurusha, haba kumbure turashobora no gutegura ikiganiro kidasanzwe kijanye n'ivyo, tukereka abarundi ingene hari uwundi mutego ukomeye cyane bariko baragwamwo, bahenzwe n'ibi byo muri Kongo. Kuko abo bose bashinga iyo mihari baza bavuga ngo M23 ngo niyo bazokorana, ngo nizo kibafasha ngo bace bafata Burundi.
navyo sivyo n'ibintu bishoboka. M23 n'umuhari wo muri Kongo ugwanira agateka kabo muri Kongo, ntabwo ushobora kuba umuhari w'Uburundi. Rero iyo mitego n'ukuri, ndaburiye abatari bake bariko baragwa muri ivyo bintu bahagabire, ni benshi. Niyo mihari yo nyene ivyo batazi, ni benshi bariko bakora n'abakozi b'iperereza kandi bari mu nzego zikomeye z'igisirikare, vyitwa ko ari igisirikare c'iyo mihari. Ego Memetre Bashirahishize, byaravuzwe birabandanya kuvuga kandi biragaragara ko Burundi bwafashe umwanzuro wo kwivanga muri intambara y'igihugu kibanye ca Kongo, gushika naho ikorana n'umuhari FDLR wagirizwe ibyaha vy'agahomerabunwa n'ivyaha vy'ihonyabwoko. Mwebwe nimubona ko iyi migenderanire hagati y'uwo muhari n'Uburundi uzohavugwa karambaraye ku Burundi no mu karere? Murakoze cane. Koko umuntu atereje amaso inyuma akibuka Uburundi iyo bwavuye, naho n'ubu atahanini burashika, akaraba nk'ico gisoda ingene cubatswe, n'igisoda kicubakwa cari cubatswe nk'igisoda c'igihugu, ariko uko iminsi igenda niko kiguma kimera nk'ibaba ry'umugambwe, kiriko kiragirwa igisoda c'umugambwe umwe. Aho hambere hahise ku ntwaro y'umugambwe Iprona, wasanga utwara umugambwe ari we aba anatwara, usanga ari we atwara igihugu, hanyuma agaca atwara, ugasanga ni na chef d'état major rimwe rimwe, ministre wa défense, byose turiko dusubira aho twari mu minsi yahera, kuko biratangaje ingene igisoda cabonetse ari uko abantu baganiriye bakavugana yuko igisoda kitazokwigera gikorera umugambwe canke umugwi, kizogerageza gukingira umurundi wese mu butandukane bw'abarundi. Umuntu yitwa yuko atwara igihugu ashobora kugenda gukorana n'umugwi uhiga yuko uzorimbura ubwoko runaka burimwo n'abasirikare barungitswe muri ico gihugu. Nk'akarorero, ukarungika umusoda muri Uvira, hanyuma abo ba FDLR n'izo za Wazalendo bagaca bavuga ati abatutsi tubahaye iminsi 10 babe bavuye muri Uvira. Muri abo bantu bari muri Uvira bahawe iminsi 10, ugasanga n'abasoda bawe bamwe bari muri ubwo bwoko bwawe iminsi 10. Biratangaje ko igihugu citwa ko kigifise ingorane, kiriko kiragerageza uko vyitwa ngo bariko baranywanisha abarundi, ngo bafise imigwi ngo inywanisha abarundi, bagenda gukorana n'imigwi ifata abantu kubera ibaziza ubwoko bwabo, bakabica bakabarya inyama ku murango bariko bari imbere ya kamera. Hanyuma ukibaza yuko uriko urubaka igisoda kizocungera umutekano abarundi bose. Uriko urambaza uti ntibizoheza bikwega karambaye? Ntawuzi yuko bizogakwega nuko katamaze gushika, kubera igisoda c'Uburundi umugambwe uriho waramaze kugisambura burundu, kuko mu masezerano y'Arusha muri protokole ya 2 y'ingingo ya 11 baravuga yuko atagisoda, ata muntu ari mu gisoda n'umunsi n'umwe azokwigera hohotera umuntu wo mu mugambwe runaka, kubera Uburundi buri muri systeme pluraliste, ni ukuvuga bemera yuko imigambwe yose ifise uburenganzira bumwe, canke ko ata musoda azoja mu bintu byo guhohotera agateka kazina muntu. Ariko mwarabibonye muri 2015 abasoda bari bacidadira buhoro buhoro, bakavuga bati ntimurasa abantu, ariko murabona igipolisi ubu turi mu buhungiro twararonse abasoda bahunze batubarira ibintu biteye ubwoba, aho nk'umusoda yitwa yuko ari umusoda mutonya
yashobora kugenda nko muri bijya bihe vya 2008 akaja muri bijya vya safisha akaja mu mbonerakure akaja kwica abantu agahera nk'ukwezi nk'umukapitene amutwara atazi yari hanyuma ngo yamuhana wa musoda agacahamagara muri eta major aterega jewe naho nahora kuri mission bampanye wa mukapitene akaba ari waca kugwa bakamubwira batanu hagaruke uwo muntu ivyo yahoramwo turabizi iyo ata discipline kiri mu gisoda iyo mu gisoda umukaporare ashobora gutinywa na kapitene canke ugasanga niwe avugana nabo twara hejuru igisoda kiba gisigaye kw'izina ibi bintu rero bagiye kugisukamwo muri Kongo bije bihohosha twebwe twarutse mu myaka ya 90 twumva ngo ico kibazo ngo gikomeye ngo nk'ikibazo c'igisoda n'ubu twasubiye kuri case départ mu ngingo zibwirizwa shingiro aho zibavuga ku nzego z'umutekano baravuga yuko izo nzego zitegerezwa kuba inzego zubahiriza umurundi wese akumva yuko mu gihugu ciwe yubahirijwe none sinzi ko mwigeze kubona nka raporo APRODH yigeze gutanga aho berekana yuko abantu batwara iperereza nibaza yuko ari nko muri 2017 n'ubu nibaza yuko ari ko bimeze n'ivya bitahindutse gatonya aho usanga abantu batwara iryo perereza ari ryo rinyuruza abantu ari ryo gica abantu bose ugasanga basigaye bari mu bwoko bumwe gusa hanyuma ubu naho ugasanga abitwa yuko ngo ari abajenero bakemanga yuko bari mu mugambwe sinzi ko mwumvirije utwara sena uno munsi igihe yaheruka kuvuga ko avuye mu gipolisi yavuze ati sindi mushasha umugambwe nari ndawusanzwemo kandi koko hagati y'igihe avuze yuko avuye mu gipolisi yavuye mu gipolisi nk'uno munsi baca bamutora muri uwo mugambwe none yari yawinjiyemo ryari no kuvuga ko yari awusanzwemo muhora mwumva ngo bagire bashireho ngo utwara umugambwe w'abajenero nibo bariko baravugana ni ukuvuga nta arme professionnelle dufise cagi kiroberi ca CNDD ubu casubiye abasoda bose nabajya bavuye ahandi bajya barakubise baratunye buratondera ntaco bavuga umuntu bitwa ngo barahaye grade muri bajya bavuye muri FNL canke bavuye mu ba ex-FAB ni wa muntu niryo batazotuma konona ngo areke konona canke atazobona aho bonona ngo yubahuke kwamira kuko avuga ati noheza mvuga abariko barangaburira bakanyaka ivyo bariko barangaburira sinzoba ngihaza nabo bantu bashirwa imbere mu gisirikare uno munsi mu gisirikare n'abantu bahuriye muri promotion ntibagishobora kuvugana umwe wese atinya mugenzi we kubera bose usanga batinya ko naka ariko akorera iperereza ariko akorera uyu rero harageze yuko abarundi baronka igisoda gikingira bose ibi ikintu c'igisoda izi nzego z'umutekano nizo zitumye nk'izo mpunzi zo muri Tanzania uno munsi bazisamburira kw'inzu bakazibuza gukora ikintu na kimwe bakavuga bati ntidutaha kubera abari bajejwe kudukingira muri kino gihe niyo baduhiga ngo batwice ni ikibazo gihambaye ku barundi akaramba rero kaja karashitse ariko bishobora kunyuka mu gihe baja gukorana n'abantu bafise intumbero yo kubanza guhonya ubwoko runaka kugira ngo bashobore gushikira ubutegetsi sinzi ko mwabonye itangazo ryatanzwe n'uwuvugira igisoda ca Kongo General Kenge yaratanze itegeko avuga ati muhagarike gukorana n'interahamwe Uburundi buvuga ngo bwatumiwe n'igisoda na Kongo rero Kongo niyo yemanze yuko ikorana n'interahamwe na FDLR kuko bavuga bati umusoda azosubira gukorana nabo tuzomuhana nibaza yuko kwari kugerageza kwerekana yuko bafashe ingingo mugabo mu bikorwa naho bavuze bati abatwabafashe abatwagize uku nukuvuga muri make babandi batumirwa n'igisoda ca Kongo bari basanzwe bakorana nabo bafise bene izo ntumbero z'ihonyabwoko rero
ni ukuvuga ko kutagira abategetsi nivyo nari nahereye ko baraba ingene igihugu kizoba kimeze mu myaka 10 ahubwo bakaraba inyungu zabo bwite inda zabo nivyo bizotuma dusubira inyuma gose yaho twari turi mu minsi iheze niyo turiko turaja haba mu butunzi haba mu mibano haba mu vya politiki ibintu byose bigenda bisubira inyuma ariko ico gusambura igisirikare biraboneka yuko umugambo uri ku butegetsi ubigejeje ko ego kumbure abashaka kubaza ibibazo mube muritaza mu kanya ariko reka tubanze tubaze kano kabazo Pacifique nk'uko twakabajije Dieudonné Bashiraho ishize Pacifique nahazwe inkurikizi nizahe haba ku barundi no kuri iki gisirikare nyene ko tumaze imisi twumva mbere hariho n'abariko barahanwa kubera ko hari ivyo bishuza mu aho baba barungitswe guca ingero ingaruka ziriko ziraba ku gihugu cy'u Burundi ni ingaruka zikomeye cyane zimwe mugenzi wanje arahejeye kuzivuga kuri ibi bijanye no kwica igisirikare cy'u Burundi yavuze nko ku ruhande rwo guhindura ico gisirikare kikamera nka milice y'umugambwe kigakorera umugambwe umwe hari ikindi mfatiye ku byo yashimikiye ko nk'amasezerano yarusha mu masezerano yarusha hari hitwararitswe kubaka igisirikare gihumuriza abarundi bose gihumuriza amoko yose y'abarundi ntikihave kiba igisirikare gikorera bamwe ari niyo mpamvu bagiye bashyira imbere nk'ibintu by'ibiharuro bateza kugendera ko mu kubaka ico gisirikare ariko kuva ino ntambara ya Kongo itanguye hakaca hakenerwa kwinjiza abasirikare benshi cyane muri bino bihe ivyo by'ibiharuro abasirikare bo nyene baratubwira bati ivyo by'ibiharuro byaciye bihebwa kuko bakeneye abantu benshi cyane binjira barahamagara ababonetse bose bakinjira kuko harageze n'urugero rwaho umenga batera babura binjira arico cyatuma uwuje wese bakira rero ubigize gutyo bica bitera bituzanira bitakirabwa neza bizotera bituzanira ca gisirikare dutere tujya muri ca gisirikare c'uruhande rumwe c'ubwoko bumwe mu gihe ibintu bitazoba bikirabwa nk'uko amasezerano yarusha yari yabitegekanije kubokwama vyisunga ntikibe igisirikare ca bamwe mbere ni benshi batubwira bati bisa nuko imbonerakure ubu ziriko zimukira mu gisirikare c'igihugu ku buryo mu myaka iri imbere 5-10 kizoba ari igisirikare gisa gose n'imbonerakure nyene kurusha uko twari dufise igisirikare professionnel kimwe twari tuzi cyari citwa ca bose naho no mu myaka iheze cyamaze gukoreshwa ibitari vyo nk'uko mugenzi wanje yamaze kubisigura ibindi bintu twabonye nko kubijanye n'igisirikare bitera bija muri ivyo byo gusambura igisirikare twamaze kuvuga ingene barungitswe bidaciye mu mategeko twamaze mugenzi wanje yasiguye neza ingene babashize hamwe n'izo milice zakoze ihonyabwoko bakabaha guteza kugwanira hamwe n'abataberekwa hari kandi intumbero yabonetse mu ntango intumbero yasa niyo kugabanya aba ex-FAB muri ico gisirikare ni gute iyo ntumbero yaboneka mu ntango ni kumwe twavuze kenshi ko wasanga bariko barabarungika bavuga ko 70% ahanini wasanga ari aba ex-FAB ahandi bakaca bagira aba ex-FNL ugasanga mu bagwana mu bategeka ukabona na aba ex-FDD nabahoze bari muri FDD ku rugamba mugabo waja kubaja kuri tele kugwana kurasana na M23 ugasanga harasana abahoze araba FAB abahoze muri FNL n'abatutsi binjiye vuba ukabona nibo barungitswe gose kurasana mu bariko barahapfira ukabona nibo bariko barapfira cyane muri ivyo bintu no ku rugero rw'intwazangabura ugiye kuraba intwazangabo zahapfiriye dufise umugwi munini n'intwazangabo z'aba ex-FAB ahandi bakeyi ugasanga n'aba ex-FNL aho umuntu acagira ikibazo kuri ico gisirikare kimwe bose umuntu asigura gute ko hapfa cyane
abo muri izo mpande zibiri na hamwe wabaje kuduhariza ati ibyo muvuga by'ibiharuro mwabiharuye gute mwabibonye gute ni gute rero haje abapfuye uca usanga ari izo mpande kiretse bavuga bati turabirasira nayo ubundi kugira abo ari baboneka bapfirayo no kuvuga ko aribo batwaye ku rugamba aribo bashyizwe imbere intumbero icyo yumvikana ko ariyo kugabanya abo bantu ikindi cyabonetse ni ukumara amazi umusirikare kumutesha agaciro uhera ubwa mbere kumurungika mu rusirikare akagenda adafise n'ibigwanisho ngo genda uzobisanga iyo umusirikare agenda ku rugamba bamubwira ngo uzobisanga imbere ibigwanisho agashikayo akambugwa wa mwambaro yararahiye ko azogwanira Uburundi bamwambika ibendera ry'Uburundi igihe ahejeje kurahira yinjiye mu gisirikare akazobona bamupakiye indege bakamushikana ati urageze ngaho ubu umwambaro urahindutse hari bamwe bagenda bamaze no kuwambara ubu ugiye kwambara ibendera rya Kongo uwo musirikare ndamwiyumvira muri we yiyumvira ati ibi nibiki jewe ndi umusirikare w'u Burundi none nambaye ibendera rya Kongo gute n'igihe apfuye ico gihugu yitwa ngo yagiye kugwanira agiye gupfira ntikimwemera ko yagipfiriye ntikimusezera ntikimwunamira sinzi ko murabona ubundi nk'abasirikare barungitswe muri bya bikorwa bya ONU muri Centrafrique barungitswe mu by'ubumwe bwa Afrika muri Somalia iyo hari abapfuye iyo hari abagize ingorane muri ONU muri Union Africaine barabasezera bakabasezeranya iteka bakabasubiza igihugu nacyo kikaza kikabashingurana iteka ariko umusirikare apfiriye muri Kongo umenga anateye isoni biranyegezwa rwose umuryango ugize imana ukanabimenya babwira bati muza kuzana abantu 5 muzana abantu bangahe kirazira ko muzana abantu benshi bakanababuza no kugandara ngo ntimuvuge ko hari abanyu bapfuye abo rero n'abagize imana bakanabamenya canke bakanatahanwa kuko abandi batari bake basangukira mu mashamba ya Kongo nyene handacatanguye ico kijanye no kubamara amazi hari ibara ryaguye mu mpera za 2023 aho abasirikare bapfuye ku bwinshi ku rugero runini cyane bakabasanga mu birindiro barimwo barabikiraho gose abashoboye kurokoka barasanzara mu mashamba muri bukigihe bavuga ko baja kubahuriza ahitwa Minova no mu bindi bice vya Goma ico gihe rero bari bataye morale yose abasirikare ibintu bari bahejeje kubona byarakataraboneka mu buzima bwabo bw'igisirikare niho wabatwara abasirikare muri ico gihugu wo batazira muzinga General de Brigade Eri Ndizigiye nawe yababwira ati abumva bakeneye kubandanya ingwano muje hajya abumva intambara batoyibandanya muje ku rundi ruhande abo bagiye ku ruhande babaha ubwato haraburijwe n'indege baratahanwa ariko bageze mu Burundi muri byaciye bibabako bageze mu Burundi batwawe mu gasho baciriwe imanza ubu barapfunzwe ku bintu bitumvikana ico bapfungiwe ubabajije bonye nuko vyagenze umukuru w'urugamba niwe yabwiye ati muravye byababaye ko ingene mumeze bataye morale yose abumva bo bandanya nibaje hajya abumva bo taha nibaje hajya ariko ntiyavuga ati abaza kuvuga ko batashye bazoba bataye urugamba wiya bahitishamwe aravye ko bameze n'ukuri bari bateye igombo uravye n'amafoto womenga ugira utaba n'abasirikare koko b'igihugu rero abo bantu bakiriwe imanza ubu barapfunzwe barenga 200 bari mu 200 umengo na 70 nimba ntihenze bakiriwe izo manza uvuga utabo bahaniwe iki ukaca ubona aba ejo bundi nabo batashe barashikira ku muzinda hanyuma batashe baravuga bati twe tumaze imyaka 2 tugwana muri Kongo igihe tuje muri Kongo twari tuvuye muri Somalia tuvuye urwana muri Somalia muturungitse mutanaduhaye amafaranga yacu twakoreye muri Somalia hanyuma tugiye imyaka 2 tugwana muri Kongo muduheraniye amezi 7 yo ku rugamba twariko muri Kongo ubu rero twari twipfuza ko mutubwira udufaranga twacu turihe bizogenda gute amwe yo muri Kongo hakibo muri Somalia iyo myaka yose mutayaduhaye mbega tuzoyabona aya yo muri Kongo azoboneka ryari umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare mukuru w'igisirikare niko bamwita ubu General Prime Niyongabo
yaraje kubagira inama yumvise ko ivyo ari vyo agira abazwe aca arakata asubira inyuma ati ivyo bibazo ntavyo noshobora kuza kwishura. Ntibirangiriye aho, baca babazanira wa generale Eri Ndizigiye uyu batazira Muzinga, abari waza aca ategeka abaha ibihano, ubu tubahaye kugenda igihugu cyose n'amaguru, Burundi bwose muzobugenda n'amaguru. Igihano ciki, igihano cy'uko abantu bariko babaza amafaranga bakoreye, igihano cy'uko bagira bati amafaranga yacu ko tubwirwa ko yaje, none amafaranga yacu ari hehe? Umuntu yohanirwa gute ico kintu? Umuntu yohanirwa gute ico kintu? Rero kacagira bati ubu rero mwese nimugende, bafata urugendo kuva kuwa Mungu wahera, baca za Mwaro, bararara i Mwaro ijoro rya mbere, babandanya i Gitega, babandanya mu Ruyigi, Kinyinya. Ababonye bose bavuga Kigongwe, ngene basoda bari bateye Kigongwe, bamwe ibirato bataye, amaguru yavyimvye, baragwarira mu nzira, abanse kugenda barapfungwa. Hari abandi bavuga ko baciye kuramutsa imiryango, abo barapfunzwe ngo Ngozi. Hari abandi n'ibintu biteye isoni, hari abandi banavuga ko baba bahebeye igisirikare mu nzira, bavuga bati ibi bintu ntibishoboka n'ukuri. Hari n'abatwandikira bavuga ati urugendo rukurikira na jewe tukagenda nzorondera iyo nkatira ca niviramwo ndabivemwo, kuko kino gisoda ntikikiri igisirikare, aho umuntu abaza amafaranga yiwe yakoreye bakaca bamugira gutya, none dusigaye turike. Hari intwazangabo yo kw'ipete rya generale kandi wo muri CNDD-FDD twaganiriye ejo, niwe yambwiye ati ibi bintu ahantu bigeze ni humiliation y'igihugu. Bagira ati umusirikare buriya, umusirikare ubwa mbere bwo ni nk'umukozi wa leta nivyo, ariko si umukozi wa leta asanzwe, ni umukozi wa leta akora amasaha 28 kuri 28, akora kuva itariki imwe gushika 31 z'ukwezi, akora umwaka wose ataruhutse. N'umukozi w'igihugu, yambikwa idarapo ry'igihugu, agenda ryambaye, bisigura ko we nyene ahagarariye igihugu, we nyene niwe gihugu, we nyene basirikare nibo baramutwa igihugu, nico gihugu buriya. Hanyuma akagira ati umusirikare bakiriko baramutegura, imbere yuko umusirikare muri ico gihe barakora ibikorwa byo kumumaramaza, nivyo kumuryamika mu vyondo, kumukubita, kumugirira gute, ivyo birabaho mu kumutegura, kuko bagira bati umusirikare namenyere ko mu mwuga azoba afise ejo ashobora gufatwa n'abansi, abansi bazomumaramaza, bazomugira umucafu, bazomukubita, bazomwonona. Rero umusirikare naba vyiteguriye ko ivyo ari ibintu bishobora kumushikira. Mugabo agira ati iyo umusirikare amaze kurahira akinjira mu gisirikare, mu bihano umusirikare ahabwa, ibihano byose vyanditse mu gitabo c'amategeko agenga igisirikare, ni hari igitabo mpanavyaha cabo. Muri ico gihe, muri ivyo bihano ateguriwe, nta gihano citwa kumumaramaza kiriho, tico ntikibaho. Kuvuga rero ngo usavye amafaranga yawe ngo urakosheje, we gihano tuguhaye cutembera igihugu cyose n'amaguru, abarundi bose bakubone wamaramajwe, iyo ntwazanga bigira iti bajya abasirikare ni sukubamaramaza, bo baranabimenyereye bene ivyo bintu, ahubwo bamaramaje igihugu cyose. Tiburiya Uburundi bwose nk'igihugu nibwo bwambaye ibara muri ivyo bintu. Akanongera mwebwe Pacifique ntazwe muvuga yuko ari igihugu cyambaye ibara, ariko nubwo atavuze abo yishuye, General Baratuza Gaspard avugira igisirikare cy'u Burundi yavuze yuko hari abariko barakwiragiza ibihuha ko igisirikare cy'u Burundi gihagaze neza kandi gikora cisunze amategeko n'ubuhanga. Murundi ntiyubahutse no kuvuga nyene abo yishuye, ntiyanubahutse no kuvuga ivyo bihuha ivyo ari vyo, kuko iyo kuba ukuri yishura ivyo bintu avuze ko ari bihuha. Yavuga ati abasirikare barahawe amafaranga yabo, yavuga ati abavuga ko batahawe amafaranga barabesha. Iyo myaka 2 bakoze muri Somalia yose barayihembwe, amafaranga bakoreye muri Kongo barayahembwe. Yavuga ati vyuko babarungitse gutambuka igihugu cyose, sivyo nta vyabayeho.
mwarabonye ko n'amafoto ya bamwe bamwe twagiye turanayerekana mu gihugu hose, baratwandika batubwira ati twababonye baciyaha, twarababonye baciyaha, ry'amafoto yafashwe n'abanyagihugu babona. Hari abanyagihugu batwandikiye bavuga bati nta kuntu mwotera akamu n'abanyagihugu bose babonye abo basirikare iyo bagowe bategura amazi kwibarabara, ubonye umusirikare yaremvye ameze nabi namuha icanywa, kuko nukuri bariko barakubwira amagorwa bahagorewe, urumva agahinda, urumva ikigongo, avuga uti aba n'abasirikare b'igihugu bafatwa uko. Rero n'uyu mujenerali ariko aravuga yagira ati bijya bintu babakoreye byo kumaramazwa ubundi bimenyerewe ko bikorwa n'abansi, atariko raba abasirikare bacu barafashwe na M23 turiko turagwana, muri ico gihe tugwanye yitwa ko ari we mwasi, ariko M23 ntiyigeze bakorera ivyo bintu, ntiyigeze bakorera ivyo bintu ngo ibambike ibara bamara amazi, berekane impuzu zabahereye ko, iberekane ibatembereza mu gihugu cyose, avuga ati nimo barabe abo twanesheje abo twafashe. Ibihe twabonye baberekana ni bya bihe bagira bati abarundi ntibamenye ko abasirikare babo bafashwe ngaba turababeretse, ariko ntitwabonye babagirira ivy'igihugu cyabo kiriko kirabakorera. Bavuye ku rugamba imyaka n'imyaka, urugamba baboneyemwo amahano atagira izina, ariko baratashe aho bonagizwe intwari, nimba ibyo babatumye ari ubutwari, bakabashimira bati mwaragwanye neza, mwabaye abagabo, bashikiye kubamaramaza, babakorera ivyo uwari yabafashe uwabafatiye ku rugamba atigeze yubahuka kubakorera, babikorewe n'igihugu cyabo bitwa ko baserukira. Iri n'ukuri nibara kuri twese nk'igihugu, kuko ingabo ni zacu twese, naho bashaka kuzigiriza umugambwe, ingabo z'igihugu n'ingabo zacu twese, ko bagira kurya n'akamaramaza ku gihugu, kandi bibandanya muri ya nzira twavuze yo gutera basambura igisoda. Umusoda umaze kumugira kurya umwatse, cyo kwita fierté yose y'umusirikare uri kurayimwaka, ejo azoshobora kugenda ahagaze neza ngo ndi ngabo, abantu bose bamubonye bamugize kurya mu mwambaro w'igihugu, yambaye ibendera ry'igihugu, abantu bazovuga ati ibi bintu ni biki? Umwana yabonye umuvyeyi we bamugira kurya, umwana abonye umuvyeyi aciye muhira kuramukanya akacafatwa agapfungwa, bazovuga abantu bose ati kuba umusoda bisigaye ari iki mu Burundi?